ca ngenda kwiga kuri teletiki aho mu Kigobe urumva. So rero ubuzima bw'abana bizi Kings n'abize teletiki buratandukanye urumva. Nka mwebwe ndabizi murafata utuntu tu breakfast muragira ibintu by'ama picnic ndabesha za picnic ya murazigira twebwe picnic ziwacu turaja mu ishamba nk'abana bihevye ivyihebe nyene uravyumva bivanye n'amashuri twizeko bwa mwe ni mwogenda. Oh, what's up my people, wherever you are, fan you are good. It's your boy Elvis Bright, akabiri gato gateke imana nini. Behind camera mukaba muri kumwe na Igor Mabano nakazina namutaziriye. Yeah. So kuri kamera yacu rero turi kumwe cengira udusoni mana yanje. Ndakwakire cyane ungire wibwira yuko wadukurikirana akazina kawe. Yo. Izina nitwa ndavuga n'iki kirundi. Niryo zina reka. Okay. Nitwa Irumva Lori Acta na madina niswe n'ababyeyi. Mba Mutanga Sud. Niga King School. Yeah. Yeah. Urambabarira cyane usubire muri rya zina ryawe je. Iryanjye prénom. Oh, Axa Lori. Axa. Mpamagara ko ushoboye imba ari Lori canke Axa birapfa. Okay, reka mvuge Lori. Lori uratubwiye neza uba umutanga uravuze ati izina wiswe n'abavyeyi niri ari irindi zina wiswe na ya ntari hari gusa n'izina niswe nyene n'abavyeyi nyene bamvyara gusa ari uzina nyene usanga bagenzi babo gutazira nyene urumva nko kwishura guhamagara gute navyo kwishura tubireke kwishura umuntu afise uzina twishe bayina wite no twose nyene yo so Lori watubwiye ko wize kuri Kings je nkubonye bo darahize je mbwa harananiye harakunaniye harananiye kweri niho watanguriye urahahereza oya nagiye ndi gasetieme muri trimestre ya mbere harananira bivanye na karite nakuriyemo bivanye n'amashuri nize aho nagiye ndaca wowe apare wawe urumva hakorohera. Bonje haranyorohera kubera sinatanguriye mu mashuri y'Icongereza natanguye kwanza mu Gifaransa gusa ubwa mbere byatanguye kwanza birangora gusa ubu ni bon ubu ndabishoboye. Okay. Reka ndakubaza akantu gato urakurije amashuri iwanyu ari different nayo iwacu mbojwe jaragira ibibakuje narahijeje narafise aka ordinaire wanasa n'umuntu w'umupapa no yabwo nanze kugiciga nka university urakoze imana guhezagire je ndashaje ngeze mu myaka myinshi urumva nk'imyaka ingahe atari banga je ndafise imyaka mugabo mfise umusheri ngana ubona acamenya imyaka kandi shobora kuba naramuhenze kuko nani byo nibuka muri aho ngo babaplay nyene twibona oya bibabesha imyaka moi je suis pasteur oui wishengera ryahe wishengera irihe pasteur birivuga ngo uwo mubiri ni ngoro ya mwemu yera wishengero ryanje nyene wowe nyene urumva so hama urana hari itandukaniro ry'abana biga kuri Kings gafite Kings n'abantu biga okay ankakurura kiwanje jewe natanguriye ahantu bita kwa padiri mu Kanyosha nyene waruba niho narimba urumva Chaduice ngenda kwiga ahandi bitwa kuri Remeka Lycée Municipal de Kanyosha nibibaza ngo naraharenze urumva ndabyumva gasuzuguro urumva rero abavyeyi bacavuga ati umwana wacu niyaguma yiga ngaha azohava nta kintu azovamwo tereka yimukire ce ndava saga twinja mu kibenga hano bita kuri Wisdom School aho cemba ndatesheje muri Kanyosha nzima nambaye uniforme za Wisdom School kandi nakashe nashiraho kubera abantu babone ko niga international twambara zimwe urumva papa cavuga ati none uyu mwana wanje azopfa atajabutse muri ville ngenda kwiga kuri teletiki aho mu Kigobe urumva. So rero ubuzima bw'abana bizi Kings n'abize teletiki buratandukanye urumva. Nka mwebwe ndabizi murafata utuntu tu breakfast muragira ibintu by'ama picnic ndabesha za picnic ya
murazigira ya twebwe pikinike z'iwacu turaja mu ishamba nk'abana bihevye ivyihebe nyene uravyumva bivanye n'amashuri twizeko bwa mwe nimwogenda uravyumva twe dufata nka voyage niyo nufata kari nka picnic umva tukagenda gusa ntiturabigira ufata kuva voyage ndahiga bon twari dufise imigambi yo kubigira nk'uko twiga geography twavuga ati tuzogenda ruguru turabe ivy'amazi y'amashute kwa bwa twagiye be hajya kwishuri wanyu muradubura kushura shaje sindavyibaza kweri mugarega nta mpamvu yo kudubura kuko mugenda muhazi nta mpamvu yo kudubura umwana urumva ntitwodubura baba twiciye urumva n'amahera muriha n'amahera muriha nobwira ngo umwana wawe yiga kuri Kings ngo gaca agenda yayuze twe nko kwishuri iwacu basubira kubona ubwo nagwicaye inyuma nawe ngo rayuje arashaka kwayurizamo muganacu urumva kazubona ubwo inyuma rurayuje nk'uko nigotora interrogation gusa nega natwe sinovuga ngo hango nabana binjeni gusa rero n'abana usanga batabitora rega biraba usanga ntibiga ega n'ubundi mwe nimwiga hajyana ati twiga turi oyaje nimwiga kwe twe nitwe twiga urumva kareka gusa nyene nivyo novuga ati baratworohereza kurusha nkandi mashuri nabana arizeko kumva neza ku mashuri y'igifaransa nabikubwiye sinabwiye mu congereza gusumva dushaka kuvuga ati rero difference iri hagati yabyo okay mugikintu nako ndavuga ko ni ikinye kuri point general indiko sivyo urumva abana biga kuri Kings natwe bwe twize akoreye amashuri yandi biri different na mind naba arico kimwe uravyumva kuko twebwe baradutema tukongera tugasubira bagutema tukongera tugasubira bagadutema tube nka gatatu mwishura nka jewe nahejeje indubuye 5 urumva tube 5 indubuye 5 mwishuri rimwe canke wagenda buri oya nagenda dubura ushize n'umwana nayo nahevye urumva nadubuye 5 ushize mu nahevye araye wahevye je nahevye umwaka umwe je naradubuye kubyo bindambira ce ndaheba umwaka umwe mu kangahe w'icenda umva wari yananiye kabiri ce ndabiheba uwumva uwo mwaka ugira 3 hama 11e 12e 13e ntiwayize izo narazize sinazidubuyemo umva urafise diplome ndafise diplome maze 3 ans amejeje wow hama nta university wiga umva 3 ans uricaye oya vyaramviriyemo igikomere cyane kuburyo naciye nanga gusubira kuyiga unarakomeretse ku mutima none nka wewe biga kuri Kings niri itandukaniro ubona ry'abana biga kuri Kings n'abana biga kuri ayandi mashure kuko Kigazi bon kuba sinzi ngene bisigura mugani kwera ntarahiga ariko kuri Kings vraiment ni heza arabana nyine urumva nindi monde umva wiga nko kuri amashure yiwawe nyine ugumubona babana oya aho kantu ucishijemo ngo amashure yiwawe je nta mashure yiwanje ngira hajya wize dufate naho jemba nigurumva biba bitandukanye naco byo Minerva ari cambere ikindi cumwe muri mwe eshatu usanga dutereka imishatsi hari abana usanga bafise nationalite nyinshi cyane zitandukanye no kuvuga abahinda bo muri Amerika baki umva ibihugu byose Canada Uganda Kenya byose umva ni nationalite z'ubwoko bwose nico si benshi baragereranya mugabo urumva bariyo mugare karaje ndakubwira ikintu tubarusha mwebwe abana mwiga kuri Kings turabarusha cyane ikintu cyitwa tuvuze mu buzima busanzwe tuve mu mashuri umwana yize kuri Kings ikintu azi arazi kuja ku ishuri arazi kwiga arazi kugira ubumenyi ukavyumva mugabo nka je nashobora kuva ku ishuri nkaca ngena gufyatura nkaca nca nko kuri bata kudandaza akazigo y'ivyo bintu mwe navyo muzi mwumva twebwe turavyumva gusa mugavyo nibihuha mwumva mwe muvuga ati nabo bantu babayeho gute baramaze kurarinza jewe rimwe ndi muri interna nyene nabigize kwa kundi uvuga ati kandeke kurya basanga bugaye nzi ngo ndiko ndakubwira kurara inzara wabibuze apana ngo wabibuze nesa nabibuze uramaze kurara inzara wabibuze oya ndakubajije amaze kurara inzara wabibuze oya nta na rimwe n'ukuri kandi nubona ko uzofuna ara inzara wabibuze jewe ngira bizoshika muri kazoza k'imbere ubu ntibirashika okay twebwe sometime hari igihe tugira inzara ikaducikira umugenzi kuburyo yahita kubabaza ikuje kuyibwira ati mwaramutse henda nagukumbuye gusa weje ngerageje kura muntu usa neza nk'umuntu
ntanguye gusa neza ubu urumva gukorera amahera. ntanguye gukorera kuri Peace International TV aba boss murabizi mundugiriza akantu urumva ntanguye gusa neza ubu bananyongere uriko uravyumva naho ubundi ho jewe hari gihe mbuze bisi nagenda n'amaguru ku ishuri urumva nk'ivyo bintu ubona ushobora nkaho papa akubwiye ati uno musi uja ku ishuri n'amaguru navyo kwemera byo baho gusa nakora ni mugani woshikaye sinoshikaye n'ukuri ni woshikaye muga twebwe twava mu Kanyosha tugiye mu Kigobe n'amaguru urumva gusugiye ku ishuri wagenda utwaye poudre muri porte fraîcheur watwaye mama wawe ugeze ku ishuri cawe mu maso ukaje kubitaga poudre washira muri porte fraîcheur ukaca winjira mu ishuri mugurumva akavumbiye ku maguru karagaragara ndumva cye mu buzima nk'abantu biga kuri Kings ibintu nk'ivyo mwe navyo mumenya kuravyumva rero nk'ubu urategura gusa turafata bisi ntibaze ngo bakuri Kings nabo ngo yego hari abantu bafite imodoka gusa turafata bisi je ndi mu bantu bafata bisi bagiye ku ishuri banataye uri mu bantu bafata bisi okay wumva birasanzwe kandi umva hajya maze kuhiga kuko nasanze umengo hariho abantu bafite kungena abana nyene hajya kuri Kings nta manota badukura ntibaduhana atari nkandi mashuri usanga baragukura amanota guma rukanga n'abigisha ntaba encadreuse bahari n'abigisha nyine usanga umwigisha ni wakwihanira akavuga ati wambize nabi sohoka hanze ibintu ntiyatinyitse hari nk'amashuri usanga narize ko umwigisha amuhuye avuga ati mana we ntiduhura ukagenda wiruka mugahungana ugacana ugacana urazi impamvu reka ndakwereka ako kantu ce tunarangiza urazi impamvu ivyo byose bidahari umuvyeyi arinze afata umwana we agiye kumwigisha kuri Kings abana bose baza kuri Kings baba bizi neza bano bana barafise abavyeyi babakwirikiranye kuva kiri bato ntabwo indiscipline naho kenshi indero nke nayo niyisanga kuri Kings urumva ugenda kubibona nyene iyo habaye amashow yakravyo turabibona oya turabibona hajya nyuma show yanyu turayabona kuma muri abana b'indero yakravyo mugatwe urabona twebwe umuvyeyi indwi isomene imwe zibiri yo ziheze batagutuma umuvyeyi aca kugurira amata mwana ati courage ntibaherutse gutuma umuvyeyi simerutse gutonda ku ishuri wanyu kubera bivuye n'amakarite twakuriyemwo ariyo nk'umukobwa dukurane twagogo yakuriye kumutakura nukuri kw'Imana kubuta umuvyeyi yaratevye avuga ati je nzogurana iforme zize turatonda nako je mbona umengo ce bantu mva gutuma umuvyeyi kungu niga batarantuma umuvyeyi abwo je namwe mwana atekereje je naja mbona ukuntu je yaratevye ndabesha ko papa ruguru kugira bakotora umugutu je numva ko wakuze muri enfance y'ubuguruguru y'ubuzima bugoye je ntanguye gutwenga ubuvuba je nawe ndigadig je ibaze mu cayi nashiramwe umunyu ahandi ashiramo isukari kugira numve ko noshishwa nyene biri seri kandi nifise cayi warakironka ntagira umunsi mu gitondo tatacayi wana oya ashiramo amazi ashiramo akarangi kirabura ugira umenye ko ikuramwe icayi uterame mwibarabara bakubone nk'ivyo we navyo ushobora kumenya izi ni freshere nahawe n'Imana si freshere nahawe n'imicungwe nariye canke ivyamwa kodo dufreshere twawe ndabona mu dusarade udufiriti amapiza amagato tunazuduga je na anniversaire jewe ubunye imyaka ndayimenya isubiye kuraba urupapuro rw'amavuko mu bisanzwe wavukiye he basi tuvyoroheje jewe navukiye kuri centre de santé mu Kanyosha sinigeze nje no mu Kanyosha ahantu bita ku banyagihugu ntaho nzi Brian navukiye ngaho mu Nyakabiga ku bitaro mugabo ku bitaro nyine gusa urumva niho nakuriye ntumvuga ko okay niho navutse nyine ariho tuba jere nk'ubu anniversaire yanje n'abari ko dukurikirana jezo 27 z'ukwicenda nakaye ka gift urayifonde anniversaire canke ni ya vrai oya ni ya vrai wavuze izoba 27 z'ukwicenda nanje ni muri November acambwira naho anniversaire cameraman acambwira anniversaire wizobe ndabwiye ati nakaye ka gift yukura uzoma bazi kugira ngo ndaguhaye na wumpe mva ni butangura je nkakurikira November ni mu kwicumi na rimwe urumva wewe kwicenda hamaje mu kwicumi na rimwe nje ndi nyuma rero ntanguye nkaguha nawe uzocuma none ibwira ni gift barayivuga rero gift bitekereje ntibayivuga ahubwo nuvuga ico wifuza ukadondagura gese mpitamo Ruvenisete nzomutumira ngaha ayi kiganiro uzozwizanye
sezeranya ko aradukurikirana kugira ngo ikiganiro kiraheze sezeranya kuzokwitaba Ruveniseti kuri anniversaire yanje uzaniye gift ni naba ntari okipe ugasanga ndi nko kw'ishure deje urumva ko ni mu kw'icenda zoba twatangura uzogusanga kw'ishure uzogutora urafise n'imodoka je ndafise imana yarameze wowe ukora kuri Peace International ugira imodoka bafete tuzogire nka part 2 uri kuravuga ubu naho mu neza mu bintu imana yaguhaye mu mahera muri aya mahera urimwo aho wavuye aho kuzi uzovuga zerekeranye naho imana yakugiriye neza utegura na papier mushwara nyinshi uko ndiko ndavuga intaye yanje amunsi uzarakoroka seze abaye ko badukurikirana rero ndabasezeranye ko nzogira uyu basezere basezere ni Peace International TV mwakoze kudukurikirana n'abakunzi bayo amaje nkaba nitwa Axa Lori umukobwa mwiza uri single neza gose cyane gose je nayo narasengeye birishuwe no uri single wewe je ndi single ndi single umuntu ari single kweli oya ndi single kweli player ukuntu oya wavuze ko ufite sheri deja imyaka utoye mubarira na mama ni sheri wanje na tante ni sheri wanje abahungu rero barafite ingeso kuzora bafata ngo mama bango ni ba sheri ba mama sheri ba mama sheri Peace International ko badukurikirana abakunzi bacu turabakunda cyane muhandaye mugire subscribe like share and comment mudukurikirana cyane tugushimire cyane turizera ko nizwa kugutuma ko uzocuza unzaniye na gift yiwanje utayizanye uzoshaka kubyihoze nagiye wajazoyiba je nawe ukunze cyane murakoze uhevuga ati nawe nagukunze cyane merci nibi vuga nagukunze cyane gusa umva nyine imana twagukundana nanje nturi umwasi wumvise iyo babikwiye uriko bitera ku mana vuga ati ndagukunda ivyunyu by'Imana byihutse turakundana kirundi kirabaye dance so ko dukurikirana murakoreze cyane mubandaye mudukurikirana twonga dushimirana Igor Mabano cameraman abikora neza cyane nongera asaba imbabazi witwa Izere nave abishiramo agashavu ahari hose ndazikaye karankurikirana wize kuri Kings ndabizi mugabo nashatse kuryosha ikiganiro turabakunda cyane pull up